Ndabahaye ikaze ku Mibereho TV. Izo ni snacks benshi bakunze kwita daddies. Daddies rero ziraryoshe cane, abana, abakuze, abamama, abapapa bose zirabaryohera. Muri ino video ngira ndabereke ingene ushobora gukora daddies uzikoreye ngaho muhira iwawe. Ni uburyo bworoshe cane cane. Rero zino daddies ushobora kuzikoresha iyo ufise nk'umunsi mukuru wa anniversaire, barashobora kuzikoresha abana kuko zirakundwa cane. Ushobora no kuzikora kugira ngo uze urazitekera abana bagiye kw'ishure. Ushobora no kuzikora ushaka gukuramwo amafaranga, ukazikora nka business. Kaze turabe ingene zikorwa. Muri zino daddies zacu turaza gukoresha ibiro 2 vy'ingano, inusu y'ikiro y'isukari, amagi 4, turakoresha n'amata inusu y'iritiro, dukoreshe na Blue Band, turaza gukoresha utuyiko nka 2, duce dushiramwo na chapa mandazi ntidukoresha yose, tuza gukoresha utuyiko 2. Turategura rero ikintu recipe tuza kuvangiramwo. Vyiza urakura impeta ku bazambaye kuko burya mu mpeta hari igihe usanga ubucafu bwinjiramwo. Rero naho zoba ari originale gute, ni vyiza yuko uzikura kuko utegereza gukorana isuku mu vyo tuba turiko turakora. Ingano ntuyisukemwo yose, urasigaza nkeya kuko turaza kuyikenera, muraza kubibona. Chapa mandazi koresha ibiyiko 2, ikiyiko kigereranye, atari gatoyi kandi atari kinini cane, koresha ibiyiko 2. Wahejeje gukaraba neza ugaca n'inzara ukabona ko ata bucafu ufise, utangura rero kuvanga ya melange y'amafu, noyita melange y'amafu kubera amarikide nayo turaza kuyashiramwo mu nyuma, ariko entre temps ushiramwo ya Blue Band. Jewe nari mfise ingano uko niyo yari isigaye, ariko yabikoze neza. Utuyiko 2 turakwiye kugira ngo ushobore kuronka resultat nziza. Ya Bleu Band ushobora no gukoresha margarine, navyone birakora nta kibazo. Ucuyicanga neza bikavangana na ya sukari n'ifu na ya chapa mandazi. Hanyuma bimaze kuvangika neza, turaza gushiramwo amagi n'amata, navyo tuzoba twabishize quelque part, tuzoba twabivanganije neza ari amarikide. Hanyuma dushiremwo tuvange kugira ngo dushobore kuronka pate twifuza. Kuri bashasha karibu, hano ni ku Mibereho TV aho twiga utuntu n'utundi
mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Nagira ngire ko kandi ndabasaba mukore subscribe, fyonda hepfo handitse ijambo s'abonner canke subscribe, uraza kubona n'agakengeri kari hirya nako ugafyondeko, ako kazogufasha kubona amavideo mashasha tuzoba dusohoye hano ku Mibereho TV. Notification uzoca uyibona kuri telefone yawe. Hanyuma hariho abantu baba baramaze gukora subscribe ugafyondako, kandi musanze usubiye gufyondako uba widezabonye. Rero ni vyiza yuko nimba uri usanzwe uri mu abone ukareka kameze uko nyene ntufyondeko kandi. Ego murakoze cane. Mu nyuma rero uraca ubandanya uvanga za melange zose, amalikide na yafu vyose. Murabona ko twabisutsemwo kugira ngo dushobore kuronka pate twifuza. Ukabona amata yakubanye makeya, urashobora gushiramwo amazi y'akazuyazi kugira ngo ibintu bigende neza, ariko dukeneye pate igumye itoroshe. Amadadizi si vyiza yuko ushayisha pate, ni vyiza yuko iba igumye, niho dushobora kuronka resultat twifuza. Rero muri base vyanse, naciye mpitamo gushira ahantu hagutse kugira ngo ushobore kuyikanda neza ishobore gusha. Munyuma pate ihiye neza ucuraba ikintu uyishiramwo. Je nahisemo gushira muri ako kabase, hama ugaca ufuka n'ikintu, ushobora gukoresha isashi canke igitambara kumara iminota 30. Nuko inyuma y'iminota 30 uca utegura aho ukatira pate yawe. Uramemega agafu kugira ngo pate ntize gufata aho uri kurakorera. Agafu rero nico gituma gakenewe cane, utegereza kugasigaza kugira ngo uze kugakoresha. Turacagakoresha agafu nkuko muza kubibona. Ukata iyo pate nini mu maparti atandukanye. Jewe nakoresheje amaparti 7 niyo nashoboye gukuramo. Rero agapate kamwe kamwe nkuko muza kubibona nca ndagakuramwo uduparti tw'utudadizi nkuko muza kubibona. Nababwiye ko ifu iguma ikenewe kugira ngo vyorohe cane. Ca nkora nkuko muriko murabona ndiko ndabikora kugira ngo nshobore gukatagura iyo pate mu duparti duto duto twa forme ya dadizi.
hanyuma uriko uraringaniza ino pate nk'uko mubibona urasigaza ka epesere gatoya, urasigaza epesere, itegerezwa kuba ihari epesere naho itaba niniya kugira ngo ntuyitsindagire yose ngo ubure epesere, hategerezwa kuba haga epesere kugira ngo dadi zishobore kuvamo neza. Ikindi naco aho uriko urakorera, aho usuka utegerezwa kuguma umemegaho agafu, kubera udashizeho agafu zica zifatana zigasubira kuba nka pate kandi. Ni vyiza rero kuguma ushirako ifu uriko urakata, naho uba uriko urashira izo dadi ugashiraho agafu kugira ngo ntizifatane. Ego mu nyuma rero uca utegura isafuriya ugashira ku ziko, hanyuma ugashirako ku mucanwa muke. Ego dadizi zitekwa n'umucanwa muke cane, kuko ushize ku mucanwa mwinshi canke amavuta akaba ashushe cane zica zizigira zikamera nabi. Rero ako kantu mugakorereko, mukorere ku mucanwa mukeya. Hanyuma umaze kuzishira mu mavuta uca uza uragaragura buke buke, kubera utagaraguye usanga hejuru hadasa no hasi. Parti imwe ya dadizi isa ukundi kuntu, ahandi naho hasa ukundi kuntu, umva bisaba yuko uguma uhindukiza mpaka uronse couleur wifuza. Zimaze guhindura couleur, zimaze kuba zisa nka dadizi nyene zisa neza, niho uza kuzikurayo, nawe uza kubona ko hageze ko uzikurayo. Ego hanyuma ndashimye cane ku bantu mukurikirana ibiganiro vyo ku Mibereho TV, Imana ibahezagire cane. Ndabasaba kugira ngo mukore mupartage inshuti, abagenzi. Woba ufise umugenzi yabuze ico akora, yoba yicaye muhira, iki ni ikintu coroshe cane gukora, ashobora gukorera muhira iwe agatangura gucuruza buke buke mpaka ateye imbere, kuko business utangura buke buke. Yimurungikire kugira ngo ayirabe, peut-être abaye intéressé arashobora gutangura gukora, agatangura kwironkera amafaranga. Ndabashimiye cyane ku mwanya mwamaze muraba ino video. Imana ibahezagire cyane, mubandanye muyikurikirana gushika iheze, ahasigaye naho ubutaha.